Eindhoven mu gihe Young Boys Bern bariko barakira umugwi wa Aston Villa. Mbere yuko twinjira rero muri UEFA Champions League neza, reka dusabe mugenzi wacu Landry aducishirize ko gato muri amwe mu mateka yaduteguriye y'igikombe cha UEFA Champions League kugira ngo abantu bumve mbega kino gikombe cyatanguye ryari, gifise amateka yahe, ivyacu bimeze gute. Landry, umwanya ni gwaho. Novuga ngo UEFA Champions League yagarutse mu ishusho nshasha ku ncuro yayo ya 70, aho ubona novuga ngo yatanguye mu 1955 itangura yitwa novuga ngo igikombe cha Champions League cyaje guha gihindurirwa izina citwa Coupe de Club Champion. Catanguje abagabo bagira kuri babiri, witwa Gabriel Ano n'uwitwa yari umuredacteur en chef canke umurongozi w'ikinyamakuru Equipe cyo mu gihugu cy'Ubufaransa. Hari mu kwezi kwa12 amajana 954 n'iciyumviro camujemwo aca agenda avugana n'abarongoye UEFA batanguza novuga ngo icitwa Champion Européen de Club canke igikombe c'ibihugu c'imigwi novuga ngo ya Buraya. Hari mu kwezi kwa9 mu 55 aho novuga ngo igikombe catanguye kuba gikinirwa ku ncuro ya mbere. Hari haserutse imigwi yabaye ya mbere novuga ngo mu bihugu vyabo yari imigwi gera kuri 7 yashoboye kubitwara ibikombe vyo mu bihugu, aho ico gihe haserutse equipe yo mu Belgique yitwa Anderlecht, hasohoka equipe yo muri Denmark yitwa AGF Aarhus, hasohoka equipe yo muri Sweden yitwa Djurgårdens IFFF, hasohoka Milan AC yo mu gihugu cy'Ubutaliyano, haseruka Real Madrid. Kuva mu gihugu ca Espagne hasohoka Stade de Reims Champagne yo mu gihugu cy'Ubufaransa, hasohoka yitwa SS Lotweiss Essen yo mu gihugu cy'Ubudagi, aho igikombe ku ncuro ya mbere caje kuba cegukanwa na equipe ya Real Madrid ku nsinzi y'ibitsindo bigera kuri 4-3 batsinze umugwi wo mu gihugu cy'Ubufaransa witwa Reims. Yari incuro ya mbere ntihashoboye kugaragara novuga ngo equipe nimwe yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ingene abongereza bagiye barazamwo mu gikombe ca Champions League tivyagenze gute? UEFA Champions League yarabandanije ku ncuro yayo ya kabiri. Hari umwaka w'1995 ushira 1956 aho abanyagihugu b'Ubwongereza canke ama equipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza bashoboye kuba bisanga muri ico gikombe incuro ya mbere. Vyagenze gute rero? Imbere yuko bamaze kuba babona intunganyo z'igikombe ca mbere zagenze neza, UEFA yaregereye amashirahamwe y'umupira w'amaguru mu bihugu bigiye bitandukanye, ibasaba yuko buri shirahamwe ryose yorungika equipe yashoboye kuba novuga ngo itwara ibikombe canke yashoboye kuba itwara ibikombe bikinirwa championnat mu gihugu iwabo. Equipe ya Manchester United, Red Devils canke amashetani atukura nibo bashoboye kuba baserukiye novuga ngo umugwi canke igihugu cy'Ubwongereza muri iyo Champions League itari bwahindura izina, yari citwa Coupe de Club Européen Champion. Baza kuba bakina igice ca kabiri, bakina kugira mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma bahura na equipe ya Real Madrid, yari equipe idahagarikwa mu ico gihe, ibakuramwo ibatsinze ibitsindo bigera kuri 2-0. Real Madrid yongera itwara igikombe ca Coupe de Club Champion Européen ku ncuro yabo ya kabiri yikurikiranije, batsinda equipe ya Fiorentina yo mu gihugu cy'Ubutaliyano n'ubundi ibitsindo bigera kuri 2-0. Mu 1977 nkuko iryo zina rya Coupe du Monde Club des Champions ryamye ririho, Ligue des Champions ryaje kuba rivuka, noneho riza kuba ryemeza yuko hazoza haraseruka imigwi yabaye iya mbere mu bihugu iwabo bidasubiwemwo, aho ubona yuko igira kabiri yari icitwagwa na equipe ya FC Porto yo mu gihugu ca Portugal. Ndavuga ngo kugera ico gihe Champions League izina ryayo ritangura kwamamara, abantu mugenda mwibaza ngo UEFA Champions League ni zihe equipe canke nabahe bakinyi bashoboye kuba bandika amateka menshi cyane. Uno munsi no babwira ngo muri UEFA Champions League umukinyi afise amateka agiye atandukanye canke
umukinyi yakoze izina riteye ubwoba muri UEFA Champions League so wundi numusaza canke gombo namwita umusore kuko umubiri afise uracabimwemerera yitwa Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro aho yakinye novuga ngo inkino zigera kuri 187 atsinda ibitsindo bigera ku 141 atanga imipira vyari ibitsindo igera kuri 42 ni Cristiano Ronaldo uduhigo twose canke amateka yose muri Champions League uza gusanga mesha yiharije muri yo uno musi uragenda ukibaza ngo equipe ifise ibikombe vyinshi vya Champions League ni equipe ye nta yindi nkuko bamwe bakunze ko bagenda bayita gikundiro nkuko bamwe bakunze bagenda bayita sewazo ni equipe ya Real Madrid kuva mu gihugu ca Espagne yibitse ko ibikombe bigera kuri 15 ubona yuko iza gukurikirwa na Mira AC ifise ibikombe bigera kuri 7 ubona ngo Champions League yakomeje kubibandanya ituzanira ayandi mateka vyagenze gute nabahe bamenyereza novuga ngo bafise Champions League nyinshi muri kariyeri zabo zo kugenda bamenyereza hari umugabo yitwa Carlo Ancelotti afise Champions League zigera kuri 5 hari zibiri yatwaye ari kumwe na equipe ya Mira AC hari 3 yatwaye ari kumwe na Real Madrid hari uvuga ngo witwa Zinedine Zidane yatwaye 3 ari kumwe na equipe ya Real Madrid hari umugabo yitwa Pep Guardiola yafise zigera kuri 3 nawe harimwo zibiri yatwaye kwa FC Barcelona ndetse niyo yatwaye kwa Manchester City hari witwa Bob Paisley yatwaye 3 nawe ari kumwe na equipe ya Liverpool uno musi wogenda wibaza ngo nabahe bakinyi canke bafise abakinyi bafise novuga ngo Champions League nyinshi ubona yuko uraza gusanga hari umugabo yitwa Luka Modric hari umugabo yitwa Daniel Carvajal hari umugabo yitwa Nacho Fernandez bari kumwe na equipe ya Real Madrid bashoboye kuba batwara Champions League zigera kuri 6 uno musi ninza ndababwira ngo abakinyi batsinze ibitsindo vyinshi muri Champions League mugomba kumva ko atari Cristiano Ronaldo wenyene hariho nabandi bashoboye kugenda bakora ayo mateka abona yuko Cristiano Ronaldo yakiniye equipe nka Manchester United, Real Madrid ndetse na Juventus dotire yashoboye kuba atsinda ibitsindo bigera ku 140 Lionel Andres Messi kuchitini yashoboye kuba akinira equipe FC Barcelona ndetse na Paris Saint-Germain umugabo w'umunyargentine yatsinze ibitsindo bigera ku 129 Robert Lewandowski umunyapolonye yakiniye Borussia Dortmund, Bayern Munchen ndetse na FC Barcelona atsinda ibitsindo bigera kuri 94 Karim Yasin Mustafa Benzema umufaransa yakiniye Rio yakiniye na Real Madrid aza kuba atsinda ibitsindo bigera kuri 90 harakurikira umugabo yitwa Raul Gonzalez Blanco umunya Espagne yakiniye Real Madrid ndetse na Schalke 04 mu gihugu c'Ubudagi yatsinze ibitsindo bigera kuri 71 haza umugabo yitwa Rudi Van Nistelrooy yakiniye PSV Eindhoven akinira Manchester United akinira Real Madrid ni munya Hollande yatsinze ibitsindo bigera kuri 56 hari umugabo yitwa Thomas Müller umunya Alemanya cyangwa umudagi azi equipe imwe rukumbi ni Bayern Dominique afise ibitsindo bigera kuri 54 harakurikira umugabo yitwa Thierry Henry cyangwa King Henry umufaransa yakiniye Monaco yakiniye Arsenal ndetse na FC Barcelona yashoboye kuba atsinda ibitsindo bigera kuri 50 muri Champions League hari umugabo yitwa Zlatan Ibrahimovic ubona yuko umunyaswede yakiniye Ajax d'Amsterdam akinira Juventus dotire akinira Inter de Milan akinira Barcelona akinira Mira AC akinira Paris Saint-Germain ndetse na Manchester United yashoboye kuba atsinda ibitsindo bigera kuri 48 hari umwana akiri muto akiri korakora amateka agifise imyaka imwemerera kuzoshika kuvyo ba Cristiano Ronaldo bashitse ko muri Champions League uwo nawe suwundi bamwitwa Kylian Lotinsanmi Mbappe afise ibitsindo bigera kuri 48 yabitsinze ari muri equipe zibiri ni equipe ya Monaco ni equipe ya Paris Saint-Germain umusore w'umufaransa akurikirwa
yamaze kuba dubura uwamaze kuba bihagarika ivyo gukina umupira w'amaguru yitwa Andriy Shevchenko umunya Ukraine yakiniye Dynamo Kiev yakiniye Mira AC akinira Chelsea yashoboye kubatsinda ibitsindo 48 ndetse n'uwitwa Filippo Inzaghi umutaliyano yakiniye ekipe yitwa Juventus Dotile akinira Mira AC aza kuba atsinda ibitsindo bigera kuri 46. hari abashoboye kubatsinda ivyo bitsindo bari muri ekipe imwe rukumbi atavya kuvuga ngo baragiye hirya no hino abafise ibitsindo vyinshi bari kumwe na ekipe. Uwa mbere yitwa Lionel Andres Messi ni waza kwisonga ibitsindo 120 umunya Argentine yashoboye kuba abitsinda ari kumwe na ekipe ya FC Barcelona arakurikirwa na Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro umunya Portugal yashoboye kuba akinira ekipe ya Real Madrid ayitsindira ibitsindo 105 muri Champions League agakurikirwa na Karim Yasin Mustafa Benzema nawe nyene muri Real Madrid ibitsindo 78. Robert Lewandowski umusore w'umunya Pologne muri Bayern Munchen yashoboye kuba atsinda ibitsindo bigera kuri 69. Raul Gonzalez Blanco umunya Espagne muri Real Madrid yatsinze ibigera kuri 66. ndetse uwitwa Thomas Mura nkuko nababwiye nta yindi ekipa azi ni Bayern Munchen shoboye kubatsinda ibitsindo bigera kuri 54. hakurikira uwitwa Alessandro Del Piero umutaliyano muri Juventus Dotile yashoboye kuba atsinda ibitsindo 42. hagakurikira umwana kiri muto ni Kylian Mbappé Lotin umufaransa muri Paris Saint-Germain yashoboye kuba ahatsinda ibitsindo bigera kuri 42. noneho mucamumva arakurikira abari mu rutonde rutarimwe bwa mbere ndavuga Mohamed Salah Gali umunya Egypt akinira ekipe ya Liverpool yatsinze ibitsindo 41 kuva yinjira muri ekipe ya Liverpool. haza Sergio Lionel Kun Aguero umunya Argentine muri Manchester City yashoboye kubatsinda ibitsindo bigera kuri 36. noneho Didier Yves Drogba muri ekipe ya Chelsea umunya Cote d'Ivoire yatsinze ibigera kuri 36. nawe Thierry Henry ari kumwe na Arsenal mu Faransa yashoboye kubatsinda ibitsindo bigera kuri 35. uwitwa Ruud van Nistelrooy ari kumwe na ekipe ya Manchester United yayitsindiye ibitsindo bigera kuri 35. nayo novuga ngo amwe mu mateka canke mu vyo mutari muzi muri Champions League vyagiye birabaho uno munsi mushobora kuba muvuga ngo ekipe dukunda yamaze iki vyagenze gute. ninda babwira ngo Real Madrid ni ekipe ifise ibikombe vyinshi mwumve ngo inshuro 5 za mbere zikurikirana Champions League ibayeho Real Madrid yayibitse izo nshuro 5 iza kongera yitwara inshuro zigera kuri 3 iri kumwe n'umugabo yitwa Zinedine Zidane. rero nababwira ngo nivyo muri bimwe nabatororokanirije muri UEFA Champions League mwari kumwe na Landry Neymar nibaza yuko mwagiye murumva vyinshi bigiye bitandukanye ku migwi mukunda ndetse no kuhiganwa ry'abagabo. Yes arakoze cyane Landry Neymar kuducisha agiye atandukanye atubwira ati UEFA Champions League tugiye kuba tuganira ko mbega yatsanguye ryari mbega